Asha niyo mpamvu baguma bagwana n'ivyo. Félicitations. Yiki? Yiki. Félicitations sinumva ngo kitu kishajipa. Ni jewe na decise, ni je na accepte demande yiwe. Noba naragiye kurondera iyo nda. Hariho uwo nasezeye. Jewe noba ndayifise. Inda ni ikintu kitaje inyuma, ni ikintu kije imbere. Umwana n'umugisha. Sindi umwe kuko hariho benshi nabo bagwanira kino kintu. Yagize amakosa yo guposta canke yo kuvuga. Sinibaza yuko wari umwanya muzima wo kucashira kuri stati. Mana, wewe ube in control in this issue. Isaac TV. Oh. Yes. Kitaki mota nyasi. Kumekucha Africa. My name is Isaac Classic. Juma Jukes behind the camera. Amahoro Imana bani namwe bakunzi ba Isaac TV. Nundi musi mwiza cyane dusuye guhura namwe. Ndi mu gisagara cya Bujumbura nkuko bisanzwe. Uno musi ngiye gutera story nyinshi cyane. Numwe mu ba store mushobora kuba mubazi. Haro byinshi bigora muvugwako ariko sinzanywe n'urusaku runini ariko nzanywe no kumubaza gusa ivyo maze iminsi numva. Nimba uco vyita urusaku je ntavyo nzi. Delicia niko je ndamuzi. Sinzi ko abandi mazina. Ndabugize mami. Ndabugize. Ameze neza. Yego. DFTV. Tundala juhudi. Okay sawa. Amazina yawe haje ni? Dinye Delicia. Yeah. Dinye Delicia. So wow. You look so beautiful. Ninde msenza mukwambara nimependeza. Hajuba waraviki sana. Oya nini kwambara no kwambara nyine ntacuraba. Ifi ukumenya ati ngiye he kwambara nabindi. Hajya na ugiye ahantu uraraba ati ahangiye he nambare gute Oya none par exemple nk'ubu ugiye nko muri mariage z'aba musulman ukacugenda wambaye imini canke kino kama. Okay. Sawa. Impuzu Delicia to kwambara naho no muhinoti ni impuzu zimeze gute? Impuzu nto kwambara. Nta mpuzu nto kwambara uretse ko ahubwo ikibanza nyabaki nto kwambara mwiyo mpuzu. Yeah. Ariko zarizo soza. Yeah. Okay sawa. Dinye Delicia numu presenter numu menyesha makuru wa DFTV ariko niho wahereye canke arahandi background yawe nyuma gato tuyije ko gato ku mwuga wo kumenyesha makuru wabigiye mu gihe nabigiyemwo le 20 décembre 2019 kubera niho nari nkeze ishuri twaronse diplôme le 3 décembre le 20 niho natanguye gukora ko inyuma yaho gato niho naje mu Burundi ndatangura rero ndakora kwa DJ Fanny ikiri DJ Fanny 257 TV kugeza yaho ihinduka ikaba DFTV yeah. Okay sawa. Dinye numwe mu presenter bazindimi nyinshi mu Burundi. It's true? I think so sinzi irashika. Hagize indimi zinga. Ururimi nta muntu ashobora kurumenya ariko ushoboye kuba wovuga umuntu ntibicike canke umuntu akagutahura ico ashatse kuvuga ndikugo ruri mu bushobora kuburuzi. Yeah. Indimi bashobora kuvuga wewe mu bantu kandi ukavuga bye bakagutahura indimi zinga. Bakantahura ikirundi n'igiswahili icongereza n'ikiganda igifaransa andukana shaka kuntuka ndashaka kuvuga eko. Okay sawa. Dinye abakoga muhurana n'ibintu bitandukanye jere umwuga wacu n'umwuga ugoye ukuntu mu bigeme harabaho imimenyerano yaba presenter n'abaririmbyi aba presenter n'aba artiste ibi bintu kuri we biramaze gushikira gukwegana n'aba star. Bon ivyo onye birashika cyane turetse no kuba presenter no ku bantu basanzwe ariko bivana no kuvyifashemwa kuko je novuga yuko vyatangiye konshikira ntaraja no muri no kuba umu presenter no kuvuga vyatangiye gushika ntaraba umu presenter rero urumva je kubwiwanje novuga ati nibisanzwe. Bugiye Delicia hari kibazo na kimwe nimire kukubaza muri interview tugira dukorane canke twatanguye deja? Nta na kimwe uri free kubaza ikibazo cyari cyose. Yeah. True. Yeah. Uri tayari? Nakibazo. Okay sawa nice. Urazi aba presenter bahuye keshi babaza ibibazo bitandukanye kuko barabaza umukobwa arabaza uyu. Mama turabona ibiganiro by'iyo ni ashani atari. Okay sawa. Urumwigeme kandi ndakubaje bya relation by'urukundo ntisi bibi vraiment tuka kuko nawe uri muri industry urayibona. Biravuga ko Delicia yigeze gusohokana na Fabi Love. It's true?
ico kibazo numva no kikwishura ko neza kuba ubimbajije nuko hariho source yo kugira ubimbaze naguciriye mu source nuko bivugwa kuri umu ex wiwe voilà biravugwa ariko siwe canke si jewe nabivuze numva nishatse kubivuga gutya kuko Fabilove nuvuga ati yani ni mtu anavuruga mitandao sana hizi siku c'est pourquoi umva je nciye mvuga ngo nanje ndacishure ko ucumengo na jewe ndimwo mu baba bashaka gukora iyo challenge ariko siko bishobora kumera kandi ntibikunda ko nshobora kuja muri iyo challenge so first of all jewe sinshobora kujamwo kuko kubw'impamvu nta mukobwa afise vision nta mukobwa afise ico azi canke ico ashaka gudoshikako ashobora kuja imbere ya kamera ngo jewe na naka turakundana ngo jewe na naka bimeze uko ukaje muri challenge y'ibikini sishobora kugutahura so jewe ico kibazo ndumva yuko vyo bavyiza ukibajije Fabilove we ubwiwe iyo ushobora kukiguha ku muco ariko jewe nta burenganzira mfise bwo kuja imbere ya kamera ngo mvuge ngo jewe na Fabilove bimeze ku canke vyameze gutya anya kuko haraho no kwibeshera canke nkamubeshera bizo kuvuga rero yuko bajya bakobwa bagize amakosa kuba bavuga ujya mu kuvuga cyane stress kuba bavuga yuko yakundanye na canke akundana na Fabilove yaragize amakosa kuri wewe niko bibona kubwanje ukuntu ndabibona novuga ati ntiyakoze amakosa yakoze ikimurimwo ariko nk'impanuro siko vyari bikwiye kumera kuko ngerageje gukurikirana ibiganiro vyabaye ama challenge bikuri akavuga undi akavuga nabaye shoke mbonye ikiganiro Fabilove yakoze ukuntu yabishuye non quand même ladies non oya wabaye shoke ni icagusha muje ni no icambabaje the westess yahagaze nyene Jennifer Fabilove nuko ari agaca yinamura akavuga ati ahubwo nzobafungisha excuse me bon ntaco ndabivuze ko vraiment mubabarira okay sawa nice ino game irimo challenge nyinshi irimo ibintu bitandukanye ariko uko nyene turikiri muri ivyo nyene vy'inkundo kuko biri mu bintu bikorana kuvugwako narabonye stati ijya ejo ya acha twenga arazi byari narabonye stati reka ntaravuga ngo stati ko zavuga felicitation yiki felicitation sinumva ngo kitu kishajipa kitu gani vuga ndumva mu biko bira traininga nuko ngo dinye ari bungenze afise imbanyi ya Bienfrima nkuko Bienfrima ipostinze kuri stati yo higa ejo ati nukuri merci beaucoup merci Dieu kandi ndagusavye unzocungira umwana ibintu nk'ivyo kandi chatting ndibaza zirabandanya by the way ukuri kuri he kwibintu Isaac ndakubaza ikintu kimwe uri umupapa urubatse sivyo antuka ndibaza yuko secret ibera mu cumba ci wawe no mu mukenyezi wawe nta numwe ayimenya kandi nta numwe akwiriye kuyimenya so sinibaza yuko naho uretse ko atari navyo Bienfrima attention uretse ko atari navyo sinibaza yuko mu gihe noba naragiye kurondera iyo nda hariho uwo nasezeye no mu gihe yuko kugira nunguke ntawe nosezera nta no bimenyesha c'est-à-dire que naho byo bari ivyo yoba yagize amakosa yo guposta canke yo kuvuga ari umunezero umuntu aryoherwa sana umunezero kamurenga uyo munezero we yogira usumba uwo jewe noba ndayifise nogira n'umunezero nyabaki binyegeza bakavuga ati ifoke bije public ko ni public finger abarundi turazinanye sivyo abarundi turazinanye cyane gose no munsi ndashobora barashaka kuba bariko barakora kino kintu kugira ngo inda ni kintu kitaje inyuma ni kintu kije imbere nimba ndayifise mwo bibonye mu misiza ariko ndisiyo neza yuko iki kintu kiriko kiraba kugira ngo ejo ni mutabona yateye imbere nkuko babishaka yarakoroye nuko ndabazi urumva rero mu make sivyo si mu majambo make sivyo Bienfrima kugira avuge yuko umufitiye imbanyi yiwe kandi imbanyi yiwe kandi akabi #neza yisunziki nuko mutazinanye nuko mutavugana nuko mutazi ivyo murimo biragoye izahake kuko ariho ikintu kiba nawe ubwawe ukumigwa urumva uraryamye no munsi uravyutse post bon Félicitations quoi bon
urumva hariho ikintu umanza urumva je nkibibona nari nzi ati bon ni just novuga ati yari blague canke yari taka kuvuruga mutandao canke yari novuga ati yari buzz canke yari kwagira ibiki je kubwiwanje niko navyakiriye ariko inyuma y'iminota 15 novuga ati 90% y'aba journaliste bari ngaha anye bose inbox famille yanje inbox abagenzi banje inbox numva ngo no muri team kama ni mutakuriyano yiwiwe yani ejo izina ryari dinye delicia kugeza yaho nicara ndavuga ati mana wewe ube in control in this issue kuko jewe is not normal sinzi ko nabivuga gusa Frima wherever you are ariko aho nyene tutabeshanye dinye burya rero ushaka kuvuga yuko yadukije gusuko nyene like pum ataho vyaje biva Isaac je ndibaza we imigenderanire yawe na film imeze gute basi duhere ngaha basi nta migenderanire novuga yuko ihari uretse ko ari umuririmbyi nkugira nkabumenyesha amakuru kazi ikindi naco nimba hoba hari iyindi migenderanire iri nyuma y'ivyo bibiri ndakubariye iyi myaka yose yoba ihari canke naho twoba twayitanguye ejo sinibaza yuko wari umwanya muzima wo kucashira kuri stati ndavyibaza naho vyoba ari vyo naho yoba hariho imigenderanire hagati yawe nawe hagati ya jewe nawe canke yoba yarigeze kuhaba sinibaza yuko uno munsi ariho yarakwiye gushira kuri stati kandi ntiyari kubigira kujya ariko yarigeze basi kuhaba gupfuma avuga iyo migenderanire ha kuvuga kijya kimwe kuko ndi sure neza ko atagihari niyo migenderanire ntayihari nico gituma ahubwo ngira ngo yabuze ivyo avuga rero no okay sawa jewe nkibona igihe stati namukurikiye inbox avuga ati izi issues zirafise ukuri ati yes urazi rero kugira vyorohe urashobora kuca ukora ikintu cy'amateka ikintu ciza kugira abantu tubakure mu ngorane vraiment kwambika nibara risivyiza kugira ibintu bihere basi bere ku rupapuro ko atari byo bamaze kuja kwipimisha imbanyi basi kuva babivugiye Isaac abantu umwe wese arafise ukuntu abayeho umwe wese ariho ikintu bita ingeso nico novuga kamere y'umuntu jewe nta ngeso mbi novuga yuko niyiziko uretse izo bo babona nta kamere mbi nzi konfise uretse iyo bambona ko rero umuntu ntiyibona umuntu abonwa n'ubundi bimaze kuba bimeze uko onye nta kintu na kimwe uzokora kugira ngo urumva usatisfeza abantu bose abantu bose muri ko murakurikirana ino interview nawe we bien free mu bwawe nta kintu ndiko ndakora muri uno mwanya nta nico niteze gukora kugira ngo ndabereke yuko ari byo canka atari byo uretse ko we ubwiwe kujye ya creatinze kino kintu niko azogiheza kujya yagitanguje niko azogiheza yeah ebana bien free mandi bazavyumvise uko watanguje no game niko azoyiheza ushaka azoyiheze gute I don't know no mukubitangura bijyanye sije namubwiye ko abitangura so no mukubiheza azokoresha burya bwenge yakoresheje mu kubitangura no mukubiheza nibwo azokoresha uramwiyamye sino mwiyama ko deja yamaze kunyambika ibara ariko ndibaza kwanze bibaye ari byo umwana n'umugisha ariko uko byogenda gose so bien frima quand même mambo ni moto ebali umwaka Isaac TV turahumiwe ariko gusa ari vyiza so turekane nivyo courage urakora neza Delicia kuko je ndakurikira ama interview yawe umudadu kaya sana ibibazo byingira kamaro sana ku bantu urumva neza yuko ufise na vision y'ivyo urimwo urifuza kuzoshikahe muri kazoza ka kazoza kiwanje canke kazoza ka kiwawe cyane kiwawe ku presenter bwawe kagazi kawe jewe kubganje sinaje ngo mpindura ibintu kuko ntavyo noshobora nabakuru banje bari ngaho kugira ngo babihindure ariko ndabona ko mengo bisa ariko sinipfuza gukora nk'ivyo abandi bakora nico gituma ngerageza muri mu bumenyi buke no bamfise canke mu kwitanga no bankora kugira novuga ati ubutandukane buke kuko nagiye gusanga uno mwuga ugoye hariho abari ngaha kugira ngo bubake izina ryabo hariho abari ngaha kuneza y'u Burundi n'abene gihugu hariho n'abari ngaha kugira ngo ntibindaba je rero sindi muri abo bose kuko jewe
kubganje nk'umwigeme novuga ati nko mu gisata c'umuziki hoho abigemye turazi ingene bigenda imisi yose rero sinoba muri wa mugwi wababandi nkeneye izina kuko hari n'abarifise ariko ataco ribamariye ariko ndakeneye yuko hariho umuntu azoba fier n'icakora avuga ati apana umumenyesha makuru kanaka ariko kubgishaka rya bene igihugu kanaka ndafise aho ngeze sindi umwe kuko hariho benshi nabo bagwanira kino kintu ariko ndivuza ko hariho umuririmbyi uvuga ati kubera abamenyesha makuru kanaka canke kubera ibinyamakuru kanaka ndafise aho ngeze uno munsi canke ndafise aho ibikorwa vyanje biriko birashika uno munsi mu gusozera hariho ibimenyesha makuru bitandukanye turabibona abakozi barakora bagashika ahantu bakisununura bakavaho bizogushikira nawe urafise vision kuvuga ati ndi muri DFTV ariko hirya yaje nashobora kuzokwisunura nanje nkazokora gwanje nk'abahozi n'abandi nakubwiye yuko ntari ngaho kugira ngo nkore nk'ivyo abandi bakora siniteze kuko ariko yo vision urayifiseho nta vision mfise yo kuvuga yuko nova muri DFTV ngo ngiye gushinga television gwanje uzogumayo mpaka ahubwo nzokora ikintu kizotuma DFTV itazoba DFTV mubona no munsi kubani petano kubarida abana wewe ni din delicia ariko kandi Juma in minute kubera iki in minute naho yo bisa okay sawa impeta wambitswe wacu yambura wahitaye Dinje nabonye amafoto ikirere si urusaku narabonye amafoto wambitswe impeta ibiki ariko nyuma yo muca murahebana habaye kivrema cyane ndamuvuge namitse impeta nande ndamuvuge nta kibazo yahoze ari mu cameraman wa DFTV ariko busi hari DJ Soso byahereye urakeneye kumenya aho vyahereye canke ukeneye kumenya ko nakuye impeta kuko muri byose uriko uravuga nta kintu kimwe cukuri kirimo Soso Black yarakwambitse yarakwerekanye kuri social media official kabisa uni ushiri wanje murambara ibisa muragira iki amapati n'ibindi byaheze gute age amafoto mwari mu biki byaheze gute ndashaka kubaza urabitse ko ndumenyesha amakuru kandi ndashaka kubaza wewe ujya mu kenyezi muri kumwe uno munsi niwe mukore canke niwe mukobwa mwaragendanye kuva witwa Isaac niwe mukobwa na presence imbere y'abantu no niwe mwagendanye nico kibazo nkeneye kumenya ariko kugendana nibisanzwe no kumwerekana isi yose mumenye niki manzu nyishure kuri ico niwe we nanye nakwishuye kumenya nikimwe no kumupublier isi yose mumenye nikindi mwe mwarabipublier jewe narabipublier canke niwe yabipublier ninde muri abo babiri wewe warabipublier kuri station naribonye kuri station ndabibona mu gupublier havuga iki ndakeneye basi nivyabaye ndakwibutsa nivyabaye gerageza kwibutsa vyabaye basi dinye Isaac sinibaza ko twokirandira kico onye basi vyaheze gute ariko mwarigeze mu official vyaheze gute it's fine gihe tubikora canke gihe tubijamwo na conference yaba hari conference mwabonye ngo dinye ngo nanaka ngo no mu guhebana nuko nyene there is no nta conference izobaho nta iri kwiraba nta niyiteze kubaho SB uri mu director nemera kandi ubikora neza cyane ibyo director byawe but you have to learn wara mu mfumye Isaac no one is perfect gerino basi akazuba nikagumika kugora mwana mwiza no one is perfect ndafisa amakosa yiwanje arafisa amakosa yiwiwe urafisa amakosa yiwawe ujya mu Juma Jux arafisa amakosa yiwiwe ariko kwihangana bifise iherezo rero ntaco no birandira ko ni jewe na decise ni je na accepte demande yiwe no kuyanira ndabifitiye uburenganzira warayaniye nturayanira rero muracari excuse me I'm single lady batawo izahaki numwegere n'abantu uri single uri single kabisa yeah okay byaraheze dossier iraheze rero as a classic niko nitwa Juma Jux behind the camera dinye delicia ndagushimiye urakoze cyane nawe twaze neza cyangwa washabu nukuri sinashabuye kandi bazura bibona shabuzwa niki ntaco nshabutse yeah urumesha makuru amenyereka nibisanzwe kandi nakubwiye yuko bino bintu biriko biraba ntibitanguye no munsi kandi si kuri jewe gusa si je ndi wa mbere kandi si ndi wa nyuma so kajambo gusozera ikiganiro ndashimiye mwese madame mukurikirana bino biganiro byo kwa Isaac ariko ibintu byo kuvumbura tafadhali byo kumara nabiheze ndi kuka none nkubu
kamera nakuvumbu ariko mukore subscribe ku batarabikora mwongera mumutera intege ko na jewe ndi umuntu ndakunda ibikorwa byiwe cyane ndamusupportinga ego merci beaucoup supportinga kino gano hije kiraba rero abantu wemerewe ko kiraba wenyene ibintu vyiza tubisangize n'abandi fata link ta mu group ya WhatsApp ta kuri Facebook byose ni fresh tinye twigire bazi tugende tene baba tene asha niyo mpamvu baguma bagwana nivyo Isaac TV. Oh.